turakunda amahera cyane tuba twumva dushaka ibintu by'umurengera ko ati jewe nshaka iki niki nakibonye kuri kanaka ndakirondera ahandi nta ndaya yopfa kubaka kube bamenye ibintu byinshi bye bitandukanye rero ahuye n'umugabo atama bya bintu byose ashaka jewe ku ruhande rw'iwanje kenshi yagiye usanga biva nko ku bantu twakundanye nabo bakatubabaza ugasanga tuvuze ati niswoguma turi muri abo bahungu reka twige muri ibyo bigabo bwa bitatu koroga bitatu vuruga mu mutwe Rize hari ibintu muri iyi minsi biharawe usanga abakobwa basigaye basohokana n'abagabo bangana na base babo ivyo bintu nk'ivyo bibonye ubona biva kuki Hello murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kuba ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu ari cyo cyane mishikizwa na jewe Omario kuri Yaga Tech TV uyu munsi rero twatewe iteka ryo kwakira umwigeme umurondo bamwita Angelize umeze neza ego meze neza iramutse abakunzi ba Yaga Tech TV abakunzi ba Yaga Tech TV ndabaramukije mwese muri aho meze neza bivanye naho muherereye first of all wambaye neza urakoze urakoze gusa ego urakoze natwe ivyo bintu ubibwira umuhungu wagaye wasuzuguye oya sinabasuzuguye gute wasana nk'umutipe ashaka kudiraga umukobwa hama umukobwa nawe akaba yagaye umutipe amwishyura akajambo kamwe nawe rero nivyo uri kuragira oya murakoze nawe mbona mwambaye neza ariko Elize umeze gute none je meze neza ubuzima bugenda gute ni bon ubuzima turashima n'ukuri Rize hari ibintu muri iyi minsi biharawe usanga abakobwa basigaye basohokana n'abagabo bangana na base babo ivyo bintu nk'ivyo bibonye ubona biva kuki jewe ku ruhande rw'iwanje kenshi yagiye usanga biva nko ku bantu twakundanye nabo bakatubabaza ugasanga tuvuze ati niswoguma turi muri abo bahungu reka twige muri ibyo bigabo bwa bitatu koroga bitatu vuruga mu mutwe hajya bijya bigabo n'ibivurugana oya ndasanga batuvuga mu mutwe nk'abandi abandi usanga bavuruga gute hama bajya bagabo naho ni gute batabavuruga okay urumva urashobora gukundana n'umuhungu mugakundana ukamwitaho ukamukorera buri kimwe mugani kibuze ko usanga kubabaza kandi atacu utamukorera rero muri ico gihe urabiraba kugatoya ndabihevye reka ngiye mu bigabo komsaniro nyayo mahera kandi bazomvuruga nk'abandi na stress nazugira jewe ubwo nari nzi yuko benshi babijamo kubera nko kubara abanebwe batinya gukora bashaka amahera mu buryo bworoshe wese uko ubibona birashika si bose canke haba babijamo bivanye n'ubuzima babayemo gasamiri wababaye mu buzima bubi bigatuma bakora ibyo ego hari n'abandi ari ibintu byawe bishakira amahera kuko twese bakobwa tumeze kimwe ariko bwakunda amahera hari n'abandi badakunda amahera rero muri ico gihe birashika ugasanga habijamo kubera bashaka amahera nkuko n'ingeso itamyeho kera ije vuba none tuvuge yuko abahungu buba aribo bavuruga abakobwa abahungu bakera batigera bavuruga abakobwa sinzi uko sinduba kera ariko kera numva kurabana ko bitandukanye kandi ndibazobona ko abana b'ingene bakura sho kimwe n'abakera uretse ko turaba amateleviziyo kera n'amateleviziyo baraba tubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye rero rimwe biratuma duhinduka ugasanga twisanze mu bindi bintu none nk'umukobwa usanga agira mu ba sugar daddy uwo muntu urumva yuko niyagera mu bigero akagera hashaka umugabo uwo muntu azubaka urugo rugume oya kenshi ngaho umuntu ameze nkuko abaje mu sugar daddy abashaka amahera kenshi iyo hageze ko yubaka urugo biba bigoye kugira azoronke wa mugabo amuha bya bindi yipfuza byose kenshi biba bigoye usanga yangese nubwo bana n'umugabo yangese irabandanya kwa kudinye nta kintu kimwe gihinduka usanga ya kenshi n'ahandi usanga mutumvikana n'umugabo usanga maratandukanye byiza rero umuntu yigire mu sugar daddy yo hitamo kutazobana n'umugabo
oya baraja mu bagabo bambe baraja ku bagabo gusa je kintu nari mbona nuko nyene twese ego abakobwa babaza abahungu abahungu babaza abakobwa muga nyene kenshi bivana n'umuntu n'ingene abameze n'ingene avyitwaramo kuko aho ushobora kubazwa n'umuhungu ntaca aja muri izo zindi ngeso ngo aje mu bandi bagabo ngo ibiki n'ibiki ariko hari n'abandi bica bibatera ishaka bigatuma baja muri izo ngeso agwate ibyo abagabo kandi avyiwe ibyo kugira kuja mu fiancé cyangwa ngo tugire dukundane ibiki reka ndabivemo nigire muri aba bagabo akaba ari bazoguma munya birashikanye akabaguma muko cyangwa ahinduka akaja ku mugabo umugana yakubwiye geshe yege ku mugabo yarasize ofisi izo ngeso ni gake bumvikana vraiment baca babana nabi ahubwo hariho n'abavuga ngo nta bintu urumva bavuga ngo indaya ngo nizo zubaka ngo zirazi kubaka sinzi n'amagonde biseko gusa aya navyo urumva ni gake bubaka vraiment nta ndaya yopfa kubaka kube bamenye ibintu byinshi bye bitandukanye rero ahuye n'umugabo atama bya bintu byose ashaka ntibashobora kumvikana hagi indaya rero nta rukundo zigira sindabitswe zigira urukundo umugabo usanga zirarufise navyo erega ariko nuko kwisumenga turemwe mu bintu byo kujija abantu erega arashobora no kuba ari indaya atari we yavyitumye yabitumwe n'ubuzima yavukiyemo ariko ugasanga umuntu afite umutima w'urukundo nivyo nyene nami ndakubwira hagi ushobora gushikirwa n'ingorane mu buzima bw'iwawe cyangwa ugasanga muhiwanyu barakenye cyangwa muhiwanyu ugasanga muba mu buzima bubi ugasanga bisaba tufate ugasanga niwe uri mukuru wabo bikaca bisaba nka bato biwani ubafasha ugasanga ugiye muri ivyo kugira nk'amahera uwo urumva ko ashobora kuba yo washobora kubaka iyo nose umuntu bahura akemera ko bakundana canke akuva yamushira mu rugo barashobora kubaka kuko urumva bayabigiyemo atabishaka ari kubera bwa buzima bubi yaciyemo kubera kino n'abantu duhita tujajinga umuntu ujya muntu n'indaya iki niki tutabanje kumenya ivyabimutumye ikibazo nuko utaba wamwegera ngo umubaze umva urashobora kubona umuntu bivanye n'ibintu akora ukahita wumva ati umuntu gusa ugasanga ibyo wumwimvira ko siko biri kubera ntuba wamwigire ngo umubaze ati mbe ko wagiye muri ibi bintu kugira ukora ibi ni kubera iki byavuye kuki ugasanga rero umuciye urubanza kandi atari ko byari bikwiye kumera so iyo ngeso rero yuko abigeme b'iki gihe benshi baja mu bigabo iyo ngeso urabona yuko izocika canke izotera yiyongera Jengi nageze kuranga ahubwo bitara byiyongera ntibitara bigabanuka sinzi ko bizopfa biheze vraiment kubera ubu bitara byiyongera cyane vraiment papa ya kera sico kimwe no hari n'abavuga ati abo bagabo baba bafise n'ingwara nyinshi ati nibo baca bazizanira mu nkumi ugasanga n'abasore batangwe kwasinzikarira nawe uremezanya n'umuntu avuga ivyo ivyo birashika ndabyemera hariho n'umutipe usanga musohokana ugasanga umutipe arakenye nawe urakenye akacagira ikigabo kikwikundira ugasanga ugiye kubwira umushero wati genda gukunda ariko bana turakeneye amafaranga ati ubona ko tujya mugabo twikundaniye nkaza ndamukura ko ayo mafaranga nza nawe tukayasangira hari icyo bitwaye ngaho nta rukundo ruba rurimo vraiment niba mwese mwemeye ko mukenye bana muri ubwo buzima nyene ko mukenye uko nyene bandamukundana uko nyene bizotinda bigende yego ibintu byose ni buhoro buhoro oya jivyo navyo nakwemeza ko ngo uri umuhungu nawe uri inzobe yemeye umukobwa uwo mukobwa ni umukunda nta na gato ariko ubwo buzima abantu babayemo ngaha mu gisagara birashika abantu babayemo agavuga ati wegenda ukora iki mba nzi ibintu kurakora kugira turonka ayo mahera muga je ibyo navyo nemera vraiment ariko ngo urukundo nago rutagira amahera ngo ntiruryoha nivyo abantu bishize mu rega kandi bivana n'umuntu erega iyo umuntu mwumvikanye ko mugiye mukundaniye ubuzima bwose mubayemo murashobora kubamo nyimba umuhungu atamahera afise vyihanganiye ntayafise bibe muko nyimba umukunda mubandanye urukundo rwanyu simaka ngo abafise amahera nivyo abantu bamaze kwishiramwo ngo nta ngo urukundo ngo nta baba ngo urukundo ngo atamahera ngo nta rukundo siko birire je siko ndabibona sinovyemeza reka dufatire kuri wowe nyene wowe nk'uwo ukundana n'umuhungu atagurira n'igisuko cyane gose gukundana n'umuhungu ata gift igera guha n'umunsi no cyane gose ndamukunda vraiment nta na kimwe
canke niko turi kuri kamera niyo mpamvu oya si ukuvuga ngo niko turi kuri kamera ndakubwije ukuri uwo muntu nane ugura igisuku urumva ko azogutunga mu rugo iyo ntunga ananiwe n'igisuka ca 50,000 urumva ko umuntu wazogutunga iyo ntunga ego ibintu byose ni buhoro buhoro muravyumvikana ego simaka ngo bafise ayo mahera none bose bayavukanye bishoboshwe munga ino musaka abakenye ejo ugasanga yaronse simaka azokomeye mu buzima bwo gukena misi yose oya hari abantu baca bavuga ngo ni gute uja mu bintu vy'inkundo kandi ukenye ibintu vy'inkundo n'ivyo abantu bafise amafaranga urukundo ati uwo mwanya utakaza mu rukundo nta kuntu ubutakaza uri muraraba ibintu biguha amafaranga urukundo ratandukanye n'amafaranga urukundo ntawe bihurira n'amafaranga habe na gato inzara yije ntiraba ngo muri mu rukundo yego ntirango muri mu rukundo mugana kubwiye mwese mukundana by'ukuri amahera si yarakwiye kuza imbere amahera yakwiye kuza mu nyuma kubera ibyo sico gikuru kuko uraziko abantu babana bafise amahera bakunda kuba bafise bose amahera mugasanga nta muneze bafise bama bashwanye ibiki mugasanga ari abantu bakundana atamahera bafise mugasanga barahuza barumvikana byose ubuga anje we wovyuka waraye ubusa ukaronka ingufu zo kwandikira shero wawe ngo jote cyane gose ndamukunda nubibamwe reka ivyo bintu ubwo nukuri ndamukunda nubibamwe ukavyuka mu gatondo waraye ubusa ntubana nandi hantu ugomba ukure ivyo ufungura ukaca utora telefone ngo jotembo cyane gose kandi ndanavyishimiye urakoze kutubesha wese ndababeshe nukuri erega je nivyo nabamvuga urukundo samahera oya habwo ukunda umuntu yumukunda mukundira kwari nimba kenye bibe muko nyene muga gikuru n'umunezero no guhuza mu rugo no kumvikana kuko iyo muhuza mukumvikana ya mahera muziranda buhoro buhoro kandi azoboneka muga nko turashaka kuba tuyafise amahera mugasanga ntitwira duhuza twama turagwana kandi amahera tuyafise none aho umuntu yo kwifuza kuba muri ubwo buzima canke yofuma avuga ati reka nkundane n'umuntu kuko nimba ndamukunda tuzoba muri ubwo buzima dukenye ibintu bizoza biragenda buhoro buhoro mburazi yuko mu mitumba ibintu byinshi bituma ingo nyinshi zishwana yuko ari ubukene nye ego ivyo biravana mugasi bose nige bose barashwana kubera ubukene mugihe n'urukundo mawe bisanzwe muba mufitaniye n'uwo ariko urugo rukundo mu gihe utaronse ikintu kiruvomerera uribaza ko rushobora gukura kwe mwumvikana ega amasho kumvikana nubwo yo barakantu gato akagakora karonka amahera nisho gimba kakironka cyo ku munsi mugafungura ariko mugabo uvuga ngo amahera ngo niyo yoza imbere ngo ku rukundo yaje siko nayo ndavyumva vraiment reka ndakubaza basi kuri wewe ngira ibintu bitatu umutipe we mukundana yo gukorera ukumva urishimye okay icambere je ndose umuhungu ankunda by'ukuri anyubaha akanyubahiriza muri byose uwo ni ngomba nipfuza naho abayo nata amahera afise muga akaba anyubaha twubahana twumvikana duza muri byose je no numva atakibazo ikindi uwo muhungu aba yatangiye mbe afise atavuga ngo aja mu bandi bakobwa akumva ko mpari jeje nyene yumve aneze nuko amfise aho je uwo muntu nyumba nifuza mu buzima ca gatatu just nabivuze ariko aho nya uri mu byo tumuja mu rukundo ariko je nakwaje mu byo tuma wishimira urwo rukundo okay basi umuhungu je nakubwiye umuhungu ankunda hari ibintu usanga biguma bisosesha urukundo ku buryo mutarambirana bivanye n'utuntu aguma gukorera umumeke gukunda yegara gukunda navyumvise ni wawundi nyene gukunda mbere utuntu yo gukorera kugira urukundo rugume rusose je nakubwiye umuhungu amagaciro akanyubaha ivyo nuko nyene bimeze kandi ivyo ni ibintu wese ko vyamari none nyamba kubaha egara kubaha nyamba gukunda aragukunda ariko hari utuntu tukagoboranya umukobwa bakeneye
abakobwa bose hari utuntu baba bakeneye dutuma urukundo ruba rusosa ruguma rusosa wewe n'utuwe ku ruhande rwanje basi nk'umuhungu gusa ni muri shage dufate yifise cyangwa atifise byo vana n'uburyo bw'iwiwe ankora nga surprise akangwa nka gift nakamusabye ni ibintu biba bihimbaye kandi bineze mu mutima nyene w'umuntu agahimbago yego niyo gift ntiba yaguzwe amafaranga ni byo nakubwiye mu gihe aba yafise mbwa yafise hari naho ngo ashobora kuba adafise amahera muga akitura nk'umusoma akagura kandi nubwo iyo bari gato akakaguhereza atari ko ngo nuko afise amahera oya akakaguhereza urishima mbona ko guse ku mutima kandi agukunda muri iyi minsi bimeze nk'uko abakobwa benshi bari ngo birukira amaronko cyane ntubona ko urukundo rw'ukuri rumwe ruragenda rutituka ivyo twita urukundo kera ubu rusigaye ruri amaronko cyane gose urukundo rwagenda rutituka kubera abantu basaba abana bubu ndekanishiyemo nanje ndimo turakunda amahera cyane twatwuma dushaka ibintu by'umurengera gati jewe nshaka iki nakibonye kuri kanaka ndakirondera ahandi ugasanga rero nuko ingeso zabaye nyinshi twishakira nyene bya bigabo biduhaye mahera kugira turonke cya kintu dushaka kubera kanaka yakibuze sheri wacu katwige muri ivyo bigabo ugasanga rero bimeze nk'uko nibwo buzima abantu basigaye babayemo abakobwa surtout benshi ko atabwo bamugira none ko ubwo batera inda canke vya bigwara nyene twamwe turavuga ubwo abakobwa bwagiye hehe ntabwo bamugifise mwe oya harabufise n'abatabufise biravana n'umuntu ugerageje kuraba abakobwa bo benshi baravyara kandi ubu bisigaye umenga ni ibintu bisanzwe papo yakeye ndibaza nawe urabibona ahubwo ubu ngo utavyaye ngo ni ngorane hari imyaka ukwiye nkawe burya nk'ubuwe cyawe uramufise oya nawe mfise urumva kera kwera utwaye inda yaba ari ngorane waragira stress ariko ubonye ahubwo babifata nka enjoy ndavika kera tubonye umukobwa yatwaye inda twaramutwenga twatunga yo kanaka yatwaye inda mugare ubu ni ibintu bisanzwe abantu bose baravyara nta kibazo na kimwe gihari sinzi impamvu batakibitwenga kwa abantu benshi ubu usanga bafise abana muri uko kuntu nyene usanga hari abakobwa bagendana n'abagabo hari abasore nabo usanga bagendana n'abashugamana ivyo vyo birasanzwe ndibaza ariko umuhungu ngira birasanzwe kisanzwe none umva wa muhungu weta bakora higa amahera ariko nawe nyine abariko arabikora kugira higa amahera nawe aronke ya mahera ashaka numva nawe nyine ntibisanzwe ariko wongira biratuma sico kimwe n'umukobwa gerageje kuramenga oya nange ntibituma byose nkaco kimwe ntihari abantu burya usanga bareza abana atarababo kumva zuko kuntu usanga hariho abasore binjirira abamama canke abagabo binjirira abandi bamama nyene nta bantu hano bareze burya abana atarababo mu gisagara ubwo nibo benshi nibo benshi usanga bareze abana atarababo kubera ntavyo bamenye bozana nka DNA bagapima aryo usanga mwari muzi muvukana muri batanu ugasanga muri batatu cyane gose ibyo barigize basanga abana benshi usanga abantu babarira kandi atarababo ivyo bintu vyica umuco w'ikirundi cyane gose birawica niki kintu wohanura umuntu afite ivyumviro nk'ivyo yari yumva yuko yosohokana n'umushugamami kugira akire canke yosohokana n'umushugadadi kugira ashike ku butunzi yipfuza ni irihe jambo bamusigira uyu munsi je ku ruhande rwanje naye mbonye umuntu wese bakwiye gushima ibyo afise ahubwo ati duke mfise reka ndatugeye muri duke fise since nshaka gushaka ibintu by'umurengera ndabirika kugira ndonke bya bindi bitume nje mu ngeso mbi umuntu wese mba numva akwiye kwishimira ubuzima bayemwe nyimbi babakinya abibemo ko nyene avyishimire kumbure hagiye bizohinduka ugasanga aronse bya bindi byose yipfuza muga biciye mu nzira nziza apana mu nzira mbi Rize ndagushimire cyane murakoze cyane gira umunsi mwiza nawe reka nagushimire nawe umuntu wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose ubahwe bya upon yourself